Imana yacu nishimwe bakundwa inshuti z'umusaraba. Subiye gushimira Imana ko dusubiye guhura ngo dusangire amajambo y'Imana adufasha muri urugendo ruja mu ijuru nkuko bisanzwe. Ni mwene so Pasteur Niyonizigiye Vital muriko murasangira ijambo ry'Imana. Shimiye Imana ko yemeye gusubira kuduha ubuzima. Ngashimira Imana nuko ikizigamye abakozi n'abakoresha bo kuri iyi mbonesha kure HTV. None rero ndashaka dusangira amajambo y'Imana ari mu gusubira mu byagezwe igice cyawo ca gatatu umurongo wa 23 turashikana ku 27. Ariko nagomba tuvugana amajambo avuga ngo ntukamenyerere ivy'Imana mu gikorwa cayo. Imana yacu nishimwe. Bibiliya ivuga ngo uko Mose yasabye Uhoraho ngo amuhe gushika i Kanani 23 ico gihe ningingo Uhoraho ntuhoraho bwirukiro jewe umusavyi wawe utanguye kunyereka ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe buhambaye. Imbega hari yindi mana yabiyo mwijuru canke mwisi yoshobora gukora ibikorwa nibihambaye bihwanye n'ivyo ukora. Ndakwinginze nyemerera njabuke ndabe ico gihugu ciza cyo hakurya ya Yorodani nuriya mugamba waho mwiza ni Lebanoni. 26 ariko Uhoraho arandakira ku bwanyu niyanyemerera arambarira tugezaho niwongera kumbarira iryo jambo. Aturaduga ku mpinga ya Pisiga utereza amaso urabi burasirazuba niburaruko nibumanuko niburengerazuba uharabisha amaso kukuru Yorodani utazorujabuka. Ariko hanure Yosuwa umuremeshe umutere gushikama kuko ari wazojabuka arongoye abo bantu bakinjira igihugu uzoja kuraba. Imana ishimwe. Kuvayo 4 naho ku murongo wa 12 haravuga ngo nuko none genda nanje nzobana n'akanwa kawe nkwigishe ibyo ukwiye kuvuga. Aramwisha ati mwami ndakwinginze raba uwundi wese utuma. Mose atuma uburake bw'Uhoraho buziriringa. Uhoraho aramubara ati mbega Aroni mukuru wawe umurewi isi hari kandi nzi ko ari imvuzi. Nuko rero ugiye kuza kumusanganira niyakubona azonezerwa mu mutima wiwe nawe uzohora mubarira ushire amajambo mu kanwa kiwe nanje nzobana n'akanwa kawe nakiwe mbigishe ivyo mukora. Imana ishimwe. Naya majambo y'Imana nashatse ko tuganira kuri uyu musavyi w'Imana Mose. Imana yari yatumye kugenda kubwira Farao ngo arekure Abisirayeli, ariko iramubwira ngo genda ubwire Farao arekura abantu banje. Iramwibwira Imana, imaze kumwibwira arayigamburukira, ariko abanje no kugorana aravuga ko atanazi no kuvuka, bituma Imana iraka imuhereza Aroni. Imana yacu nishimwe. Musavyi w'Imana Mose n'umuntu yakoreshejwe ibitangaza bikomeye cyane. Nibaza ko atamukozi w'Imana arabaho yakoze nk'ivyo Mose yakoze, nta nuzohava baho. Imana ishimwe. Kuko yakoreshejwe ibikorwa bitangaje. Ari mu bantu baramvuye inkoni ku kiyaga gitukura, ikiyaga kikicamo kabiri, Abisirayeli bakambuka bagaca nk'ahantu humutse. Ari mu bantu batumye inzuzi zo muri Egiputa zihinduka amaraso. Ari mu bantu batumye ahamagara Imana ibikere bikuzura pare yo kwa Farao. Yari umuntu yakoreshejwe ibikorwa bikomeye cyane. Igitangaza c'icumi catumye Farao arekura abantu b'Imana hapfuye imfura n'igisa n'imfura. Ariko Mose arongora ubwoko bw'Imana yarafise ikibazo kimwe. Icambere ngo yari umugabo akunda kubegeya canke umuntu agigimiza. Nico gituma ngo atara imvuzi, ariko yarafise mwene aba w'imvuzi. Kenshi abantu babegeya canke bagigimiza mu Kirundi n'abantu bakunda gukarirwa n'ishavu cyane. Imana idufashe cyane. Bama bazi yuko abantu babatwenga kuko kujya kugigimiza kwabo
kujya kuntu bavuga. Yarafise impwemu rero y'ishavu, yarafise impwemu y'ishavu. Iyo mpwemu y'ishavu niyo yamukoresheje ikosa. Imana yacu nishimwe. Uyu munsi hariho abantu bakorera amakosa mu gikorwa c'Imana, bakibaza ngo Imana yoderibera amakosa bakora. Ngoma ndakubwire ngo deliberation y'Imana turacayifise, turacari mu n'ubuntu bwayo, iracanyihanganiye kugira ngo ibanze imenye, inyigishe, nanje menye amakosa yanje. Iyo umuntu atamenya amakosa akorera mu gikorwa c'Imana, Bibiri ivuga ngo bari mwebwe mwisuzuma ni mwebwe mwiyize. Imana ishimwe. Ugasanga rero umuntu akoranya igikorwa c'Imana akamenyere cyangwa karonda. Hari abantu bafise ingabire runaka cyangwa bafise impano bahawe, zaba zivuga butumwa n'izindi, ugasanga arafise iyo mpano ariko akaba afise karonda cyangwa akaba afise akamenyere k'ikintu runaka chance guhera. Kandi ugasanga iyo mpemu igendana nawe igenda iri paralele impwemu y'Imana. Ugasanga uyo muntu n'umunyenzigo kandi avuga ubutumwa neza, cyangwa asenga, cyangwa anakoreshwa n'ibitanga, cyangwa anavugishwa n'Imana. Cyangwa ugasanga n'umuntu ateranya cyane. Usanga abantu bafise impwemu zibakurikira zitandukanye. Mose rero ngo yarafise impwemu y'ishavu, hanyuma rero ngo arakoreshwa n'Imana, ntiyigera amenya ni giki kimutera cyangwa ni giki co mubuza kuzokwinjira muri Kanani, kizomubuza cohava kimubuza gushika amasezerano Imana yamusezeraniye. Imana ishimwe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, nagoma ndababwire uyu munsi abantu benshi barakorera Imana ariko kameremere itarapfa mu muntu. Ugasanga umuntu n'umukozi w'Imana kameremere ntirapfa, aracara umunyamoko, aracara umunyenzigo, aracara umuntu ateranya, kameremere yo kwifuza ubusambanyi cyangwa ikindi kintu kiracamukurikirana. Iyo rero ico kintu kitarapfa, uramenyerera mu gikorwa c'Imana, nyuma y'ico gikorwa c'Imana amenyerereyemwo ugapfa ugahomba ivyo wari kuronka Imana yagusezeraniye. Nibi byashikiye Mose, kuko Mose yaribagiwe ibitangaza Imana yamukoresheje, aragera ahantu Imana iramubwira ni giki kikubabaje. Aravuga ngo Abisirayeli hasigaye umwanya mutoyi bakanyica, bariko bansaba amazi. Imana amubwira ngo genda mwihema na Aroni muhagarareyo. Iramubwira ngo tora ya nkoni ugende ukubita kiya gitandara rimwe kivemwe amazi. Ngo akiva mwihema, Bibiri uko ivuga, ahagarara imbere y'ikoraniro ry'Abisirayeli, atangura kubabwira amajambo y'ibiragurago, amajambo y'ishavu bituma Imana ishavura. Arababwira amajambo aribagira ivy'Imana yamukoresheje, ko nayo mazi bakeneye n'Imana ishobora kumubwira ngo vugira uku ikaya baha. Kuko yari yaramvuye inkoni barambuka ikiyaga gitukura, yari yarasenze bararya amanu, yari yarasenze inkware ziraza bararya. Ariko bageze aho hantu Satani cyangwa abadayimoni bamutegera ku ishavu. Uyu munsi hari abantu benshi baririmba neza, uyu munsi hari abantu bazi gusenga, uyu munsi hari abantu bazi kuvuga ubutumwa, uyu munsi hari abantu bafise ingabire, ariko Satani ategeye kuri kameremere runaka itarapfa muri we. Kandi uyu munsi abarokore benshi, abakozi b'Imana benshi, hari amadefo dufise twahinduye amakarite. Ariko nagenda kubwira aho hantu Satani arahategera abantu, bigatuma abo bantu bahomba amasezerano y'ivy'Imana yabavuze ko. Ngoma ndakubwire mwene data, we wamenyerereye gukorana kameremere igikorwa c'Imana, nagoma ndakubwire ngo ube maso, ubanze urabe ni giki cohava kikubuza gushika i Kanani, ni giki cohava kikubuza kuzobona ijuru, ni giki cohava kikubuza kubona umugisha wawe. Mbega urazi kamere iri muri wewe ishobora kugutangira? Kuko abantu benshi haragera igihe tukishimira ingabire dufise, tukishimira ko abantu batubona, bazi ko tuzi kuvuga n'ubutumwa bwiza, ariko nitugirira ubwoba munsi y'umusaraba wa Yesu uvuga ngo mugabo ijambo ry'Imana avuga ngo haico nkugayako, ngo mbanze nihweze mvuge ngo mbega Mana ni giki ungaya. Nshuti bakundwa, ndibuka igihe kimwe
nigeze guhura n'abantu b'Imana barambwira ngo Imana izogukoresha uzoyikorera, ati ariko urafise ikibazo, ntuze wigere iki kibazo utagisenge kuva inyuma ntivyogenda neza. Ikindi gihe ndagenda gusenga, hahaguruka umuhanuzi arampanurira, arambwira ibyiza byinshi Imana yanteguriye uwo nzoba, ariko numva ndadundumiwe. Ndabwira Imana ngo Mana ndagushimiye kuri ibyo byiza umvuze ko, ariko mvuga ko defo yanje nayo. Ndakunda Imana iyo yibajije irakubwira nushaka gukira, nushaka kumenya kamere yawe. Noneho na Bibiliya avuga ngo bari twebwe twisuzuma, ni twebwe twiyize. Tuba tunabizi, hari n'igihe mbere dushaka umengo dushaka ko Imana ishira les points sur les i. Imana irambwira ngo iciye mu muhanuzi ngo umbajije neza, sinshaka ko urongora ishengero ufise ishavu, uramunyeshavu. Ndabwira Imana, Mana urakoze, nani naye ndagiyiziko, ariko nafashe umwanya wo gusenga kugira ngo ishavu ryanje ribanze ripfe. Kuko iyo umuntu ari umuvyeyi afise abana, amenya ko bavyara abana, ugasanga harimwo abana b'abanyamakosa, abana bamena ibirahuri n'amasahani, abana bahenda abavyeyi. Ariko umuvyeyi mwiza agerageza kugira impuhwe n'imbabazi, akaba umuntu atujije kugira ngo ashobore gukosora no gukebanura abana biwe. Mose rero agira ishavu, akoranya Abisirayeli arabakankamira. Mose yazize gukankamira Abisirayeli, kubabwira amajambo y'ibiragurago. Niko Imana amubwiye ngo kuterekanye ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli ntuzoshika i Kanani. Nshuti bakundwa, Mose yari yarakoze ibintu bikomeye, kandi cyatumye Mose akoreshwa n'ishavu rimwe na rimwe byatewe n'ubwoko bw'Imana yararongoye. Yararongoye ubwoko butagonda izose. Nagenda kubwira iyo urongoye abantu udafise don canke impwemu yo kwihangana, abantu urongoye barashobora gukoresha amakosa, barashobora guta muri erere. Ariko ngoma ndakubwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo hahiga umuntu yihangana gushitsa kwiherezo, niyamara kurama azohabwa igitsibo yasezerano n'Uhoraho Imana yiwe. Noneho rero Mose aragera igihe asaba Imana ngo imuhe gushika i Kanani. Haleluya. Hari igihe umuntu asaba ngo Mana mpa gushika muri vya bindi wamvuzeho, Imana ikihorera. Bibiliya ivuga ngo nzobatemaguza amajambo aciye mu bavugishwa nanje, mu bavugishwa banje. Hari abantu Imana itemaguza amajambo ikayacisha mu bavugishwa n'Imana, ariko abo bantu ntibashike muri aya masezerano, bakarinda bapfa, bakagenda batayashitsemo. Aroni na Mose kubw'ikosa bakoze, Imana irababwira ngo ntimuzoshika. Kandi isezerano ryari rya Mose na Aroni kuzoshika n'ubwoko bw'Imana i Kanani. Bamaze gukora iryo kosa, niho Imana yageze irabwira Mose, iramubwira ngo fata Aroni na Eliyazari umuhungu wiwe, ubadugana umusozi Abisirayeli bagume munsi yawo. Ugenda umwambura imyambaro, uyambike Eliyazari umuhungu wiwe. Bisigura ngo mwambura amasezerano ari naramusezerano gushika i Kanani, hazoshikayo umwana wiwe. Ngo aramudugana umusozi, aramwambura imyambaro y'abaherezi, ayambika umuhungu we Eliyazari, amwambika amasezerano ya se Aroni. Ngo Imana agiheza kuyimwambura no kuyambika umuhungu wiwe, arapfa. Ngo Abisirayeli bamara iminsi bamuririra, baramuhamba, birahera. Imana ikibwira Mose ngo tegura Yosuwa nawe, kuko igihe cawe kizogera. Ngoma ndakubwire ivy'Imana yavuze ku muntu, hari igihe tudashobora kubishikamo kubera tutigeze tumenya amadefo dufitiye mu murimo w'Imana. Nshuti bakundwa, ntimukamenyera umurimo w'Imana. Abantu bamenyera umurimo w'Imana barawupfiramwo, bigatuma bapfa nabi, bigatuma babura amasezerano yabo, ugasanga n'iterambere muri bo sikirenga. Nshuti bakundwa, ni gute abantu
b'Imana, abakozi b'Imana bakoreye Imana, hari ikintu gikunda kumbabaza cyane, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana yavuze ngo nta ngwara izoduteza nk'iz'abanyegiputa, iravuga ngo nzobubaka sinzobasenyura. Kera abakozi b'Imana bakoreye Imana mu kuri no mu mpwemu. Ese icompa nanje, ese icompa nawe ukiga kwica kamere, ntumenyerere Imana mu bikorwa vyayo, ntuyimenyerere gukorera amanyanga n'amafuti. Nagenda kubwire ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo turabikora ikihorera, tukibaza ngo ihwanye natwe, ngo izoduhana ibishire ku magaragaro imbere y'amaso yacu, ngo uko bikurikirana ngo tuba twarabikoze. Imana idufashe cyane. Bibiliya ikivuga iravuga neza kuri uyu mugabo Mose, yavuze ngo ndakwinginze nyemerera njabuke ndabe mu gihugu ciza cyo hakurya ya Yorodani. Asaba Imana, arayibwira, ariko Imana iramurakira ngo yamurakiye ku bw'Abisirayeli. Nagomba ndakubwire ngo Imana ntimenyegwa, kandi imbere y'Imana uzovuga ngo nabujijwe kuja mu ijuru n'umugore, ntuzovuga ngo nabujijwe kuja mu ijuru n'abana n'umugabo, ntuzovuga ngo nabujijwe kuja mu ijuru na pastori. Kila mtu na mzigo wake. Imana yacu nishimwe. Iramubwira ngo ntusubire, ugeze ngaho niwongere kumbarira iryo jambo. Iramucecekesha, ikimubwira ngo duga ku mpinga ya Pisiga utereze amaso. Irimunungwisha ibyo yari yaramwemereye. Kubera iki? Kubera gusamara kwa Mose na Aroni. Nshuti bakundwa, nagomba ndakubwire ntukamenyere iby'Imana, ntuzokwicuze ngo wicuze kuko utigeze wibaza ngo ntavyo wamenye. Warabimenye kuko ijambo ry'Imana urarize, uranarisigura, uranarisoma. Ariko nagomba ndakubwire ngo ubanze urabe ni giki kiriko kiratuma kiguteranya n'Imana mu gikorwa c'Imana uri kurakora, wibaza ngo kurakora neza, bituma uhindukira, ntibizokubuze kuzobana n'Imana mu ijuru. Imana ntigabitanya, kandi Imana nasanze itamenyegwa. Imana yacu yateye ubwoba. Nararavye umugabo ingene Imana itamwihanganiye ngo umuderibere. Nararavye ingene ngo ahejeje gutegura Yosuwa, ingene ngo yamwihambiye nyine ubwayo. Bibiliya iravuga ingene ngo umuvyimba wa Mose Satani yawuniganiye n'umumarayika w'Imana. Niyumvire kuri ijambo, mbega iyo marayika w'Imana ataza kuniganira umuvyimba wa Mose, Mose abari hehe? Ariko ikiduha ivyizigiro nuko Imana yagira imbabazi Mose, kuko Bibiliya ivuga ngo Yesu aduze umusozi gusenga ngo yiyeretswe na Eliya na Mose. Izo ni imbabazi z'Imana zamubayeko. Ariko jewe na wewe imbabazi z'Imana zirashariho ngo dutunganye, tureke kumenyerera ibikorwa vy'Imana mu murimo wayo. Abantu benshi bariko baramenyerera ibikorwa vy'Imana, akabimenyereramwo mu makosa, tukabikoreramwo amakosa menshi. Ariko nagomba ukubwire ngo ndagukebure wisuzume, urabe ivyo uri kurakora. Kubera ko abakozi b'Imana uyu munsi bamwe bapfa bacitse amaguru, ugasanga ariko bagwara ingwara babaca amaguru, ayandi maboko, abandi agafa banogoye amaso kubera ingwara zitamenyekana. Kera nta mukozi w'Imana yakoreye Imana mu kwino mu mpwemu. Mu gupfa kwiwe yarapfa agasinzira, yapfa neza kuko yakoreye Imana mu bugororotsi. Nta rupfu rw'abapagani abakozi b'Imana bakoreye Imana mu kwino mu mpwemu bapfa. Oya, nico gituma Imana yabwiye Yesaya, kabwira Hezekiya, genda umubwire atunganye ivyo mu rugo rwiwe kuko atagikira. Ndagenda kubwira ukwiye gutunganya ivyo ubona bitagenda neza, ureke kumenyera imirimo y'Imana. We uririmba ntufate ngo umenyerere Imana mu gikorwa cyayo, ngo wibaze ngo hariho deliberation imbere y'Imana. Deliberation imbere y'Imana nuko uyu munsi ucumva irijwi rikuburira, womenya kurandura kameremere wamenyerereyemwo igikorwa c'Imana. Hari abantu uyu munsi bahagaze mu mashengero, mu matorero, bahagaze mu madini, barabaririmbyi, barabavuga butumwa, bafise amabango runaka, bagakorana umurimo w'Imana agasembwa. Kandi nangirwa ngo asembwa, ako niko kabuza
umuntu gushika i Kanani, agatuma yicuza akicuza kandi yari yarakoreye Imana. Usomye muri Luka igice cyaho cya 22 ku murongo wa 60, Imana ishimwe. Luka 22 ku murongo wa 60 haravuga ngo Petero aramubwira ateka wa muntu, sinzi n'ivyo uvuze. Akivuga uwo mwanya inkoko irabika. Umwami Yesu arakebuka yitegereza Petero. Petero yuka rya jambo umwami ingene yamubwiye ati uyu munsi inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu. Arenga irembo araturikararira. Imana idufashe cyane. Arijijwe niki? Yarijijwe nuko Yesu yaramubwiye ngo uhava unyihakana. Ariko Yesu akibibwira Petero, Petero yabifashe ibisanzwe. Yabona bagendana, akabona Yesu bagiye kumuta mu manga, arabaciyemo ararenganye, akibaza niko bizohora. Agumayo ari umunyantege nke, ngo yariva mu muryango w'abanyazerote bacura ivyuma, ngo yagendana akabugita kameremere n'ikari bwapfe. Yaraza ati ibyo byose turi kumwe n'umugabo akomeye yitwa Yesu, uyu ntawo mushobora, niyo asenze amafi n'imikate biraza abantu bakarya. Hama ntiyamenya ko umunsi we bizohinduka. Nagomba ndakubwire, hari igihe umuntu amenyera ibikorwa by'Imana, ntiyibaze ko umunsi umwe urupfu rushobora kuza bigahinduka, agapfa agahomba ijuru kandi yararikoreye. Imana idufashe cyane. Kubera iki? Kameremere. Uyu mugabo rero Petero, Yesu aramubwira ati uzohava unyihakana, tawiya no mu rufu twojana. Ariko ibintu bimaze guhinduka, niho yagiye kwibuka iryo jambo. Bamaze ati we twakubonye. Uyu munsi abantu bavuga ati mbega ibintu ukora wewe, ko twakubonye mu rusengero ruririmba, ko twakubonye uvuga ubutumwa kuri televiziyo, ko twakubonye uri umudiyako, ko twakubonye uprotokora mu ishengero, ko twakubonye bakwitanaka, bigatuma ugera muri abo bantu kinyegeza. Uyu munsi hariho n'abantu batinya kugenda na Bibiliya, batinya kuvuga abo baribo, kubera banka ko abantu bo babaza ati bwa bundi bibikora, ubikora uri umukozi w'Imana, ubikora usenga, ubikora warakijijwe. Petero rero arihakana Yesu kuko kandi yarabimubwiye, kuko yaramenyereye kugumana na Yesu, mugabo agumana na Yesu ari mu mafuti yiwe. Bene data, ntimureze ngo tumenyere Imana. Imana yacu ntimenyegwa. Imana idufashe cyane. Uravye muri Matayo, mu butumwa bwiza bwa Matayo 27:3 havuga ngo Yuda aja kwiyahura. Maze Yuda yamuguze, abonye yuko bamutsindishije, aricuza, asubiza abaherezi n'abakuru n'abashingantahe za ntete z'ifeza 50. Nico catumye ati nacumuye, naguze amaraso y'utagira icyaha. Nabo baramwishura bati bidutwaye iki? Ni vyawe. Imana idufashe. Yuda yagendanye na Yesu. Yuda yari umwe mu ntumwa 12, kandi mu bantu bari bakomeye, mu bantu bari barezewe na Yesu, Yuda yarimo, kuko ari comptable. Ngo niwe yarajeje kubika, yaragena nisaho babikamwe amashikanwa n'amafaranga asumira bagenzi babo. Niwe yarajejwe finance, niwe yarajeje gufasha gusumira bagenzi we. Bibiri ivuga ngo yamari insotozi, ngo yamye agenda azarasotora ku vyagizwe inyegu y'Uhoraho. Hanyuma rero abimenyera, aragera igihe ararenga umupaka kubera gukunda amafaranga, yagurisha n'umwana w'Imana. Ngo amugurisha yibaza ngo ndamugurisha ndayatware, hanyuma nibaza kumufata namuberetse arasubira bacemwo agende. Ariko ntiyamenya ko ibintu byahindutse. Ngoma ndakubwira, Yesu ataraza, urupfu rurashobora kuza, ibintu bikaguhindukirako. Uyu munsi ari abantu bavuga ngo nzokwihana, nzoba ndihane ejo, noja ku mfiro, abakozi Imana nzohamagara nihane. Ariko ngoma ndakubwira, hari igihe ushobora gukubitwa n'inkuba, hari igihe ushobora kugongwa n'imodoka, hari igihe ushobora gufatwa na AVC ukacupfa uri mu gitanda, hari igihe ushobora kunyerera muri dushe ukacupfa utagiriwe amahirwe yo kubona patiri canke pastori ngo wihane. Ariko nagoma ndakubwira, ntukabandanye umenyerera igikorwa c'Imana ngo ikoremwe amanyanga nka Yuda. Yuda aricuza kubera iki? Abonye
yuko Yesu wamutsindishije aricuza aja gusubiza izi ntete z'ifeza 30 aricuza ati nacumuye, aricuza araturika ararira, ababazwa n'igikorwa kibi umugwanizi yamukoresheje. Nshuti mukundwa, ntuze wicuze, vyoba bibabaje imyaka umaze mu gikorwa c'Imana, vyoba bibabaje imyaka umaze usenga, vyoba bibabaje imyaka umaze utanga ibigira 10, vyoba bibabaje amabati wagurira urusengero n'ibindi hamwe utobana n'Imana mu ijuru. Nagoma ndagukebure nshuti mukundwa, tuze wicuze. Nimba Imana itihanganiye Mose ngo imuderibere imureka ashiki Kanani, mbega wewe na jewe turiki? Ngoma ndagukebura uyu munsi ucumvijwe rikubwira, nanje rirambwira mwene data, ivyo ukorera mu murimo w'Imana mbega ubona ari vyiza? Mbega ubona hamwe Yesu yoza woja kubana n'Imana mu ijuru? Ivyo ukorera umugore wawe, ivyo ukorera umugabo wawe, ivyo ukorera mu ishengero, ivyo ukorera aho ukorera, ivyo ukorera abagenzi bawe, kandi witwa ko wamenyanye n'Imana, kandi abantu bazi kuri umukizwa, ubona vy'ukuri uzobana n'Imana. Ariko nagenda gukebure ngo itihanganiye Mose, ntihanganiye Petero, ntihanganiye Yuda, nawe ntiyo kwihanganira. Ariko iracihanganiye abanyabyaha ngo dusubire tugarukire Imana, Imana tugire neza. Imana iguha umugisha wewe musa amajambo. Ariko nagoma nsenge ndakubwire ngo gira Imana ngo Mana, hari ibyo nkorera mu murimo w'Imana namenyereye, ndafise kamere inkurikirana, hari ibyo nkora kandi nzi neza ko nkorera Imana, fise ibyo nanyegeje abantu bataza ariko Imana yabonye. Imana igutabare rero kandi wige gutsinda iyo mpemu mbi yakuziritse yotuma ukorera Imana uri mu muvumo ukazohomba ibyo wasezeraniwe. Data mu izina rya Yesu ndasengeye uyu muntu ariko arankurikirana, ndasenze uhoraho Imana uduhe gutahura mwami wanje igikorwa cyawe, ntitukamenyere umurimo wawe, ntitukamenyerere mwami Imana data ibikorwa vyawe ngo tubimenyerane, ibikorwa bibi tubikorana. Ese icoma tugatahura ibidukurikirana n'ivyo tubuza kuzoja muri Kanani. Ese icoma uyu musore n'uyu mwigeme, uyu papa n'uyu mama agatahura ko ashobora kubuzwa kuzoshika mu ijuru, kuzoshika mu masezerano yiwe, kuko afise kamere imwizingiriye ko. Ese icoma tukagira kamere nk'iyawe, tugatsinda icyaha n'igisa naco. Umuntu wese mwami Imana akica kamere, akica impwemu mukurikirana, akatahura amakosa yiwe, ntayahindure ivyiza, amadefo yo ntayahindure amakarite, akavuga ngo ahubwo mwami wanje Paulo navuze ngo ndashaka gukora iciza kibi nifuza kantanga imbere, akamenya ikibi akorera murimo w'Imana kugira ngo agikosore. Igihe Yesu waje ukaza gutora ishengero, tuzobane nawe, utaraza urupfu rukaza ukazodutujana hano muri paradiso. Urakoze mwami kuri aba bantu bumvise ubutumwa kandi bagiye kwihana, kandi bagiye gusubira gutunganya ubugingo bwabo, kandi bagiye kumva mwami Imana kutamenyera igikorwa cawe, kuko uri Imana itamenyerwa. Ndabisabye ndavyizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Mpwemu Yera. Amen. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana bibane namwe mwese.